Ladies and gentlemen, this is Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Remember, this is Buja Today TV. Niko pamoja na rafiki yangu hapa, tunafurahi sana, tuko City Hill Hotel kwenye mahali ambapo kulikuwa uzinduzi wa filamu mpya INKURU Y'INKUBA. Lakini samahani sana nimeanza na Kiswahili, lakini it's okay. This is East Africa, si ndio? Yeah, niko pamoja na msele wangu, jamaa wangu ambaye unamwona amevaa fresh, amevaa chain za bei sana, sijui. Yes bro, amakuru yao. Amakuru ni meza. Umeze neza. Cyane gose. Numubona kumeze neza. Ndabyibona kumeze neza. Umaze byibona wewe. Yes and no. The guy is good. Mutipa ameze neza, araberewe vraiment. Kandi niyo style wanazi kutujwe duhusanga umeze uri top. Vraiment ndagerageza misi yose Imana yarampezagije. Imana yo kubigwa. That's pretty good. Ni vyiza cyane gose. Kubona ko aratwumviriza bashaka kumenya ndiko mvugana nande ndiko mvugana mu boss wa hehe. Munambara neza nka wewe. Ni Remy Nice. Tuko turavugana Remy Nice. Remy Nice asanzwe tumenyereye tumaze imisi tuko turaraba uri kurakina udufilm mu makomedi, uri kurakina ndazi kuri mu comedy meza cyane gose kandi urabigenza neza. Maze imisi ndubona uri kurakina kuri channel ya Burundi TV. Burundi TV niyo maze imisi kurakinamo. Burundi TV wose Burundi gisikiriki. Tuvuze Burundi ni kuvuga ni Burundi. TV. Burundi Wood TV. Vyiza cyane gose. Hanyuma ikintu kimwe gatowe kugira tuzoza kwinjira muri life gatowe tugaruka gatowe ku kintu cyabaye no musi. No musi twahuriye muri lancement officiel ya film INKURU Y'INKUBA. Ndabona ko ni film nziza cyane gose tugeje kuraba nyene bayikoze les producteurs bayikora kuri script. Ikintu unovuga ko musi nka Remy Nice yakunze kuri film INKURU Y'INKUBA niki? Ikintu nakunze kuri bagenzanje cyangwa dukora umuga umwe. Impano ririmo urabona ko uriya mutipe yakundana n'ujya mukobwa ariko uya mukobwa bamukubise inoti ahitamo guhemukira kwica umukunzi we kubera agafaranga. Ni impano ririmo no kugira ko abantu tutabarashupano n'amaronko ego. Echo bikaravuga ati Remy Nice avuga ati mu rukundo kirazira gushukwa n'amahera ariko tugaragaza urukundo nyakuri sivyo. Ego niko ngumye kuvuga. Rimwe na rimwe twavuga yuko urujya twogwita urukundo ni urukundo rw'igihaba buyo baragize. Rw'igihaba urukundo rw'amaronko kuko hajya ngo abantu komesha aziba amatwi. Umusheri wiwe bagendanye yamwishe kubera iki agafaranga. Yamwishe kubera agafaranga. Ikintu wakunze cyane gose navuga icyo bintu bibiri wakunze muri film wavuze ko iratanga impanuro. Ikintu kigine kigira kabiri wavuga ko wakunze muri film ni kihega Remy Nice. Kuri film imeze neza no tera intege bagenzanje bagirageje bakora film nkijya no kuri film imeze neza ntacu nayigaye. Ego. Uno musi Remy Nice n'umukinyi amazi imisi ariko arakina na cyane mu mafilm atandukanye mu dufilm twa comedian muri television tumenyere tumazi novuga ko no musi yamamaye mu gisagara ca Bujumbura na ruguru hose mu Burundi ya Bullwood umaze ikintu kingana gutukura uri kurakina ama RS kurakina ama comedian muri Bullwood. Ske kinini ya cyane ni nk'amezi abiri ariko nasanze bagenzanje bariko barakora ndagenda ndakorana nabo kuko nabo nayimbonye ari abahungu kabisa bashoboye cyane gose bakubita kabisa novuga ko sinzi ngene no bavuga ntituma nisemo kubajamo ariko gimaze nk'amezi abiri ngiyemo rero niteguye gukorana nabo cyane. Yiteguye gukorana nabo na cyane tumenye tubose yuko ni Buja Today TV muri kumena Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Remember behind camera turi kumena Simon Pro ariko tubibutsa yuko uno monster twaje muri lancement officiel ya film INKURU Y'INKUBA yabere kuri City Hill Hotel. Mumbonya Teacher Prince ari muri costume wana no mutipe ubona bero cyane gose mu machene atandukanye no kuvuga iki twaje gushikira mugenzi wacu turi kumenyere tunose Remy Nice turamumenyere mu film atandukanye mu maturese gusa muri Bullwood no muri Entertainment. Warahagaritse muri Atari. Ntabwo nigeze mpagarika uko namamaza ubutumwa nciye mu gukina filme. Ntabwo nahagaritse hose ndiko ndakora cyane. Uno musi tuvuge yuko Remy Nice n'umukozi adasanzwe vy'ukuri cyane gose. Remy Nice atubwire ibintu bibiri yifuza gushika ko mu mwaka imbere ko mwaka uhera ibintu bibiri yifuza avuga ati ibintu ushaka mu mwaka nozorangira adakoze. Ibintu bifuza gushika ko cyane ni byinshi cyane. Ndagomba gukora icyo bita gukora ndiko nkora
ndiko nkora ijoro n'umutaga, ndiko mbwira abafanzi banje basanzwe bankurikirana, ndiko nkora ijoro n'umutaga kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntangure kubyaza umusaruro akazi kiwanje gatuma ndara ntaryamye, gatuma nkora ijoro n'umutaga. Ego uno musi abafanzi ba Remy Nice bamwitegeko iki muri uno mwaka canke vuba bwango? Byinshi cyane sinobivuga kuko ni byinshi turakeneye ko wagaza amatwi y'abafanzi bawe. Ni byinshi turashikeneye kuvyumva sivyo none? Banyitege ko filme nshasha n'amakomedi mashasha, novuga ko bazobibona. Je nkunda akazi, sinkunda kuvuga ikintu ntaragisohora, ahubwo nkunda casohotse. Reka tuvuge ite urakoze cyane gose Remy Nice. Ego nawe urakoze cyane. Ego mwibuka ko mari kumwe na Teacher Prince the MVP Prince of East Africa kuri this is Buja Today TV. Tumisose kwa mato bategura kubera ibikorwa biganiro visa cyane gose, ariko tubuka ko twari kuri lancement official ya film Inkuru Y'INKUBA twari kuri City Hill Hotel. Ariko mutibagira mushaka kumenya vyinshi kuri Buja Today TV, mutugira subscribe, like, share na comment na kuri notification, kufyonda kuri notification gushaka kumenya byinshi mu byo tubabikiye. Yes.